Fernando bro na 35 million apana 35 million na modoka ya 10 million yogura ngo ayigabiye umudemu never nigikunda muri zi life zacu man umuntu afite 10 million nubu dufate ubu yaba nari afite 10 million yaba nari afite 10 million twari gukorera iki kiganiro hari ubuzima bwa social media n'ubuzima bwa burugo Alvin Smith umuntu watanga Nirnah n'umuntu watanga Alvin ni mboregwa Nirnah ni mboregwa Alvin ni indaya Nirnah ni indaya abo bantu nta mpamvu n'umwe yotuma babana akaramata mu bisanzwe ubu buzima twe turimo first nka jewe example ndindaya kabisa ariko umugore wanje bro umugore wanje vraiment nije namukuye ubusugi nta nagahungu na kamwe karigera kamubona itako ry'umugore wanje nta muhungu n'umarigera aribona neza cyane ni jeje nyene urumva yuko ivyo bintu birashobora kubera defense y'urugo rwanje man u Rwanda rugizwe n'u Burundi muri film u Rwanda rwikora ku Murundi muri football u Rwanda rwikora ku Murundi muri music u Rwanda rwikora ku Murundi super stimulante nitizane nziza cyane nta hano wisanga atari muri Susanibu ufise ikibazo cy'itakara canke impararanga na gimona mpuzabitsina ukaba ufise ubugumba canke warativye kuvyara ukaba ufise umuhekenyeri yo kumatisme ukuvirirana kw'amaraso kurenze ibiro vy'umurengera ukudatera imbere bikwiye ko igitsina gabo ububare bw'ububiri canke uburu hataco bivuyeko ukudadara kw'imitsi canke yarazivye hamwe no kwama wijiriwe ivyo byose Serbera bitoreye umuti Tizane super stimulante yaje kubinyisha ivyo bibazo byose twakubariye uba wifuza icyo tugufasha dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya mbere Alvin ngenda ndumwe nimero 22 wowe uri kuri utashoboye kwashika twakure kuri 69 ubusa 87 majendwi na 56 canke kuri 77 majendwi na 36 majendwi na 47. Hello guys, it's your boy Mr. Black to from Tudobadira and aka umuhungu wanyu. Yes, unumunsi twongeye kugaruka turi kumwe na koresha time. Twabazaniye ibintu bigiye bitandukanye ariko ravugwa cyane. Tubifuriza ibihe byiza n'intango nziza z'ukwezi kw'icenda mubemo neza mubemwe mufise amafaranga imana ibarinde imikosi n'amadeni meshereza mubeho neza muryohewe hama mwaka tuzongera tumeze fresh sana kabisa je kodi ndabaramukije reka ndabaye nakoresha umwanya nawe kugira abaramutse sobandanye ibyo byo kuramukanya mani vya kera Kunivyo kurabaza kuramukanya erega umuntu ubwira mutararanye mesa igikuru niki Abarundi bakunda abantu babatakariza umwanya koresha umwanya kabisa tudugiye kwijambo none bambonye koresha umwanya baze gatoya dufata uno munsi turahuye nitwari kumwe mu joro kuramukanya c'est normal ariko turahuye urumva rero ugomba gusuprima umbana sugusuprima nize ni jewe originality yanje kabisa urumva burazi ko umuntu ashaka kuramutsa kandi atagukunda agufite n'inzego oya none wewe akana kuramutsa akakugwa mu ndagufite inzigo urumva indamutso mu bisanzwe nicubahiro gusa cy'umuntu mu bisanzwe n'impamvu ari ukungene none urazoramutsa umuntu no kubamfu turabeko azogutahura oya niyo migenzo rero mvuge ko ndavuga ivyo bintu by'imigenzo rero ata mu mutima bitariyo kugaragaza umugenzo mu mutima ari zero urumva ni zero nyine bana ariho mu bibaye umuntu wiciye ko n'umuramutse naho baciba gutabirira ngaho imbere y'iwacu akarengana urumva ukizavuga umva ari umukunzi wawe none abagabo wa kubera gusa salutation hari none nk'ubu turashaka guhura ivyumviro vyanje biri ahandi hantu je ndiko ndagenda uko ukambiza ngo ndakwikawushije kabisa kumbe ndiko ndagenda ndiko ndiyumvira ari ibintu ndiko ndiyumviye urumva ubwenge si ho buri sindakubonye bakaca nkacangira ikibazo ngo oya bro ivyo bintu bisanzwe n'umutima w'umuntu umwe n'umuntu mukaba mwumvikana mutahurana easy jewe kuva kera nkiri umwana bijya vy'abashitsi baza muhira
abantu wewe umesa jewe n'ivyakunda jewe mba n'ivyigeze biranzamo ngo nje kubagwa koresa umwanya ariko kuba kwinosi no kwitonda basi no kurengera ibibazo byose bufise kuko abantu bose si bibazo aho naba yabuze umuntu originality y'umuntu ni gute akubwira ati ni sawa ararengera bya bintu akubwira ati meze neza sinzi kari gufekinga mu none nk'umuntu akoje ngo bite umeze neza yego none ni wabutameze neza akora iki okay ahubwo rero wowe umubwira urazobwira umuntu ngo simeze neza umve response azoguhereza niyo mpamvu rero yoroheza twavuga ati ni sawa na kimwe azogufasha azokubwira ati yo pole sana ko cyayigifi kabisa twiyagire n'abantu bacu kabisa koresha umwanya twigire muri industry mu gisata cyacu dusanzwe twese duhuriyemo muri make niho abantu benshi baba bakeneye kubabwiramo byinshi bishaje ibimaze iminsi bivugwa ni byinshi ku marezo social vyandikwa binavugwa ku mbuga zigiye zitandukanye cyane mu binyamakuru bikorera ngaha mu Burundi ariko aravuga inkuru ya Alvin Smith na Nirnah ivana ryabo cyane cy'ibikoresho umwanya kuko ashobora kuba bizi ko iki cyangwa ikiriya akaduha ku muco ho nuwe munyarusaku dufise urabona first Alvin na Nirnah barakoze mariage kabisa yemewe n'amategeko nubwo hari abantu muhora numva bavuga ngo nta byabona ngo turabona ngo nta pare turabona ngo ntande nisimbizi je nagize kubibona hano nabibonye ngo nta pare twigeze tubona nta marene exemple jewe nje sinakoze etat civil impaka cenza kugupresenta pare ngo he nguyu bro ngo marene nguyu mu bisanzwe mani hari ibintu bivanye n'ubuzima twe twibereyemo twibera mu nyine ki gangster kwa mariage fresh ata bintu vyirukwega kwegana kuko si bintu twe tugaragara nk'abantu bagaragaza ibintu byose kuri social media ariko hari amabanga menshi twe twibikira abantu batazi kabisa urumva urumva wowe kumbure ari abariko baravuga ngo icatumye bavana ngo niki sinari bwakigereko icatumye bavana nta muntu n'umwe akizi Alvin ya post yaherutse guposta yanditse ati kuheruno je na Nirnah ntitukiri kumwe nimamona mu vyiwe ni mu vyiwe nyene yazogira uzombaza ivyiwe urumva yarashikirije ko bavanye ariko nta muntu ari sûr et certain ko bavanye uramaze kubona post ya Nirnah yuko ari prank rero bakora bisho kuba ari mani ino si tubayemo nitwitege ibintu byose ariko turabe ati biriko bifasha iki entertainment yacu kuko abantu Alvin arashobora gusohora indirimbo sivyo nibayivuge ko nuko borara amajoro biyumvira ngo umugore wiwe nande urumva nituze turaba ibintu duhereza agaciro cyane byari biryoshe kubona umuririmbyi turyama amajoro kabisa turiko twiga tuvuga ibintu by'umuziki wiwe apana kurondera urusaku cyane ivyo bintu byarataye igihe mwene wacu kabisa ni nk'imivumburo yarataye igihe ngenda nishura abantu batagerutse kubona umuvumburo ngo umuntu yavumbuye ibintu birahinduka urumva kabisa life style irahinduka urumva ushaka kuguma mu bintu mu kintu kimwe oyaye n'abantu baca babona ubwonko bwaho bugaruke bagusoma kuko abantu badukurikirana urumva we bagukurikirana utari kura bakurikirana yego urumva ko bakumedita cyane gusumba urumva barakuzi neza cyane urumva bamaze kumenya n'ijwi ryawe bamaze kumenya na karaktere zawe bamaze kumenya n'impuzu zawe bro hari igihe bamenye iyi mpuzu ati yarayambaye ryari urumva we barakumeta gusumba ariko bo nta n'ijwi ryabo ugira wumva bamaze kubona commentaire ya audio oya bisigura ko twebwe baratumedita cyane gusumba rero guhindura rero system kabisa nitwige umuririmbyi kumusatira cyane ari igikorwa gishasha yakoze apana ibintu by'urusaku cyane kuko igikorwa nico kigenda gipresenta ntabwo ari urusaku rupresenta none urusaku kuba Nirnah na Alvin bavanye hoho bifise views zingahe ariko abantu bashagira amakenga ati Nirnah no mu diaspora ari hanze ntibari kumwe kwa ko reka ndababwira ikintu ireka ari ibintu yoba yarabonye bitagenda neza reka ndababwira ikintu Alvin na Nirnah
nimba baravanye koko bajya ntibyari gukunda ko bari kubana karamata. Why? Ariko bari bakundana niho bazanye intu. Oya gukundana ni kimwe. Batanguje ama prank. Gukundana ni kimwe. No gukorana ni kindi. Ariko ubuzima bw'umugore n'umugabo bro. Ubuzima bw'umugore n'umugabo buratandukanye cyane n'ibi bintu bya social media. Uramaze ko ni kiganiro ntuze yakoze Stan office. Oya. Oya. Bro hari ibintu urabona first. Hari ubuzima bwa social media. N'ubuzima bwa burugo. Alvin Smith n'umuntu wataga. Nirnah n'umuntu wataga. Alvin ni imboregwa. Nirnah ni imboregwa. Alvin ni indaya. Nirnah ni indaya. Abo bantu nta mpamvu n'umwe yotuma babana akaramata. Mu bisanzwe ubu buzima twe turimo. First nka jewe example ndi indaya kabisa. Ariko umugore wanje bro, umugore wanje vraiment nije namukuye ubusugi. Nta nagahungu na kamwe karigera kamubona. Itako ry'umugore wanje nta muhungu n'umwe arigera aribona. Neza cyane. Ni jeje nyene. Urumva yuko ivyo bintu birashobora kubera defense y'urugo rwanje kabisa. Kuko jewe nomba no bikora ivyo umugore base akamfata nkamusaba pardon akanyihanganira. Babitandukanye cyane nuko no bikora akamfata hako ambwira shavure ngo ndamusabe pardon nawe akaca bijamo. Je ndafise abajama mani bitwa Macmelo bari Canada babana hafi na Nirnah. Cyara amapicha bambwira ya Nirnah meje ngavuga ati wana kweri mo singira ndabivuge ariko menya ko mu bisanzwe Nirnah na Alvin bari bahuje urumva bari bameze kumwe urumva Alvin n'umunyakirori Nirnah n'umunyakirori bro. Hari ibintu bimwe urumva icitwa umugore ni mu rugo urumva icitwa umugabo mukurondera kabisa. Umugore ndamushize muri ibi haba limite kabisa urumva. Mu bisanzwe abantu ico botahura ni iki je uko ndi umusazi kose uko ndi indaya kose ariko muririmbyi wese azi ko ari indaya nkanje n'umugore we akaba ari indaya nkawe. Abantu ntibashobora kubana. Je tumaranye imyaka 5 n'umugore wanje kandi nibereye umusazi ukunye n'utwana sometimes ndatujya kandi akamfata nkamusaba pardon. Narigeze gufukama kuri kwa muvayo mu kiganiro mania nari maze 2 jours ndiko ndasaba pardon umugore wanje. Ijya yabaye occasion apana bijya vy'igitenge bya nivyake hajya naho yari yazari content yabya vy'igitenge ari content ko namuha igitenge gitabutse ya rero ni yari prank bya ariko kwa bobo hakuri akamu TV kwa muvayo kiganiro we sinzi kwa kibona narakiravye cyose sawa namusavye pardon ya sérieux pana blague na hato nabitomboreyemwo hajya kuko namuzanye yari yanse no kuza kabisa. Koresha umwanya sindaheza kabisa sindaheza. Urumva ubu buzima bwacu bwa social media birasaba yuko twebwe abagabo nimba tujaganya abagore bacu ntibajaganya cyane nimba abagore bajaganya twebwe tuba abana beza vrema kuko umugore ari umusazi umugabo akaca atekereza abantu barahuza. Umugabo ari umusazi umugore agaca atekereza ati abantu barahuza kandi bararambana pe kabisa. Ibi mvuze n'umuntu w'umupapa yo bari karankurikirana man ndafite abavye benshi b'abagenzi banje birirwa muri za solo na massage kandi bakajya abana bakaja muri solo kaca ayijya kabisa. Muri massage je kumasa kaca ho murakamwe ariko umugore we usanga yama ku karago. Umugore we usanga ari umusenzi aciye agenda gukora mu kabari. Umugabo yama muri solo na massage umugore nawe asereva mu kabari.
acagakora mu hoteli abo bantu ntibashobora kubana urugo rwabo ngo rukomere babanye nago urugo rwabo ngo rakomeye ni izina gusa ego ni izina gusa aho ndi kuri point yandi ya Alvin Smith na Nirnah nimba koko baravanye iyo niyo yoba ari impamvu ya mbere yotuma baravanye urumva rero turi muri entertainment burya Alvin yaramushize Nirnah mu mavideo menshi cyane menshi mavideo menshi ngaruka kuri Big Fizzo urazi Steny indirimbo yagaragayemo yitwa ubusa reka tubagwize n'ubusa yari indirimbo ijya si indirimbo burya n'ubutumwa ni message ariko ngo jegeza ingidi jegeza gira yigegira ne umugore wawe ukaba ari kubisa kuri nyashi umugore wa ego biraryoshe muri entertainment ariko mu buzima bw'urugo nabyo ni ukuri kw'Imana bya bintu nibitese nizere ko iyo point ayihejeje kabisa akoresha umwanya tutarayiheza mu gato gusa nuko tuyirangiza iyo point abantu benshi imbere yuko Tasha Oda bafatana na Alvin Smith haravuzwa amajambo avati Nirnah uri kuragira ibintu nkibi azoguheba ari naco gituma bivanye n'amasana agaragara n'ivyo babarimo na Tasha Oda kenshi ubona ko Tasha Oda ari muri Ravage Entertainment bavuga yuko ari we ari ntondero ko ya vyose bituma Nirnah na Alvin Smith bavana we ivyo bivuga kodi igikuru Tasha Oda nuko ari mu bikorwa kabisa kandi ari karakora kandi biko birashima yego ivyo bindi navyo bro nubwo Alvin yo mujya Tasha yuba yisubije ivyiwe brand yamwubakiye ujya Tasha manika kakora ibiganiro muri Roy TV kagufi gakuri kademu kagufi tuganiro nyene tw'amantu zenye mama prank nimbari make urumva genda mwibuka ariko Alvin yamugize umuntu munini kabisa yamugize umuntu vrema ariko umva ivyo nimba ari intandaro nimba ari biki nibiki source ni yabya nyina kubwira benaf Alvin na Nirnah ubuzima bwabo kungene bwari bumeze ivyari gukunda ko babandanye babana kuko Alvin si Tasha Oda gusa bo barabaye abagenzi bagakorana bakobwa benshi cyane bakayira barakoranya amavideo Alvin urazi indirimbo ziwe ko ari ibintu vy'ingidingidi nyene ukuntu yarondera ibidemo hari gihe yaraposta kuri status nkene urudemo rw'ingidi nkoresha muri clip urumva ivyo byose Nirnah yaravyihangane yarabitahuye sivyo ariko rero Tasha Oda ntiyotuma kuko Tasha Oda ntasumba ubwiza Nirnah nta musumvye igihagararo nta musumvye uburyo urumva Tasha Oda nta mpamvu nimwe yotuma Alvin amuheba Nirnah atari yangeso nakubwira bya bindi bahuje uburaya kaboregwe ma system ibintu nk'ibyo ariko ibintu byu ngo Tasha Oda kuno yaye Alvin nubwo yohebana na Nirnah nta Tasha Oda bokundana uyu n'umudemu kiniki demu kazi ya ujye Tasha ntabwo ari umudemu ujye nta kazi rega cyane ujye gusa n'umukozi karakunde kazi kari super kararyoshe ku promotinga ku branding kararyoshe ku branding vraiment kuko bimba kafite na chance karanabikunda karanirekura fresh araryoshe ku branding ariko ivy'urukundo ntiboja mu rukundo Alvin bana hari bidemu ngabikaze cyane yo mutera frappe Nirnah ku buryo wenyine avuga ati ibidemu niyo kwigana Tasha oya yoba mujya kuko unajya kuvuga ati ngo isupu yose iramira ubugari fresh kabisa ariko ntiyo kwega ngo jo uyu mama yake oya koresha umwanya ubu turi mu gihe bavuga yuko umuziki w'u Burundi uriha cyane uriha neza muri make ni DJ Fernando yarayahaye kado musheri we Berisima umufiance wiwe bafitaniye dote amuha gift amuha izawadi y'imodoka nziza cyane turaramenya marke igari no saha imodoka nziza cyane vraiment amakuru adusubira ni marke nyabaki nituramenya ni hagati ya
ni gusa n'imodoka izinje izinje cyane nka miliyoni nituragira ntiturata apepiro nko miliyoni zinga miliyoni nka 35 millions 30 millions c'est bon zo ni nkina mico mwene wacu izo ni nkina mico zo ni content abasasi yadukinira muyinga sinyari muyinga ari muyinga muri rakasomengo oya ijya modoka yahaye very nice ijya yari nuze hari kwa Sioni mugwiza tunga Sioni yari muri shooting ijya ndirimbo Sweet Darling ya indi bari kumwe na Bahati kabisa yego zijya ni nkina mico bro zijya ni nkina mico muzenye man bro kare reka nkubwira akantu ko urazi mama Fernando bijya bintu nimba Fernando yo bikora yo batabwengagira why yo batabwengagira ariko mbe bro kado nkijya man sinzi n'ingene ivyo bintu mwe mwavyakiriye gute wirumva ko ivyo bintu bisona kweri mu mutwe mu birashobora gusona bro mupetari uramaze kugabira umudemu wawe muri yo oya nanje ataho ndafata wewe utanga umuduga wa 35 miro gute nawe atarazifata izo 35 miro ubizi gute kare bivanye uwe sinzi ko waravye aka video ariko arabu 35 million Fernando yogura imodoka ya 35 million akayigabira umudemu wiwe akoresha video telefone ntiyari bwiye akeza karigura Sadbig hasinye kontra na 1xbet yaciye akora indirimbo yitwa ngwiki yaciye agura fuga nico nzi okay apari yafuga ni wagiye ubona mbe hinge ndakwereke imodokari ijya ni video imodoka ijya ni video oya yagise video okay birateba ijya ni video na video ya ntabwo agasore ijya ni video yo kwiyaranja kazima nawe wayirimwo none wayirimwo ndemeye zijya si video man zijya si video ijya ni visualize natwe hana bobo twobikora fata ama insert ama image gafatanganya shiramo ibintu nk'ivyo bro yaciye akora ndemeye nta mitahe irimo muri ndemeye ndemeye irimo mitahe myinshi cyane aca subira nuze nani je vais bien bro ufise ifaranga amafaranga niya gukoresha ibintu si uyakoresha ibintu kabisa Fernando bro na 35 million apana 35 million na modoka ya 10 million yogura ngo igabiye umudemu never nigikunda muri life zacu man umuntu afite 10 million nubu dufate nk'ubu yaba narafite 10 million yaba narafite 10 million bari kuza kwicara twari gukorera iki kiganiro twari kujahe ntitwari gukorera aha twaca tuja kuri Uzuri beach kabisa twabanza kwanza apari ikiganiro tukaca babona amafoto turi ku bwato Fernando ego yaragateguye neza kaya kantu ariko ni bwa bwongo none wese nigeze kubwira ko Fernando atabwongo ufite bwo gucreate base showbiz warigeze bijya bintu Sabi yarabikoze nawe urabikoze Fernando narabikubwiye kandi abisubiyemo ntabwo nkagira bwo gucreate showbiz ama showbiz hari kwisa tarakogwa menshi ni gute uri hit ugezweho uri hit ugezweho icyo ukoze cyose ni content ukacurekereza abantu kwere ugavye imodoka ibintu byakozwe inyuma y'imyaka 5 kabisa ibintu byakozwe bro kubera adategura neza cyane akwereke neza ku bwonko bwe burenze cyane erega mana abantu badukurikirana ibintu badusumva ubwonko baratumedita cyane kuko twe badukurikirana twe tutabakurikirana twe nitubona ibyabo twe badukurikirana tutazi ibyo barimo hari umuntu ashobora kubura abamana ibintu uri kurakora ari mu nyigisho zo kwagura ubwenge ukatudana ikintu kiriyanda atakugaya birakwiye kumufana ukwiye kumwereka ko umurenze ukamwongera apana kumuzanira ibintu by'uburofa nk'ibi agavye imodoka mugabo nawe hamya dufise yuko bya bintu bitobari true nuko ari byo nuko atari byo kumbure bishobora kuba ari byo akoresha umwana jewe ndabikonfirme sivyo sivyo mama wiwe mama Fernando bijya ari navyo yo nababara byo namubabaza abavyeyi bacu utahura ikintu kimwe nibo batuvyaye nibo batureze nibo batwemereye ko tuja muri ibi bintu ego umuvyeyi yashatse
ibintu rimwo arabigukuramo kandi akabigukuramo neza kabisa kandi akavyugara none yabikwemereye uje muri ivyo bintu uciye uhereza agakobwa kabisa bajya nibitwa abakobwa kandi babwita ubukobwa kuko umuvyeyi umutesheje agaciro umurutishije agakobwa babwita ubukobwa mani yona mani sana Valeri aho tuzogeraho umuririmbyi agaba imodoka umudemu wiwe azoba yaraguriye inzu mama wiwe yarubakiye inzu mama wiwe hamwe nyine bro akuzwe nikamurikwa nakubya tufise 10 million ugira mu kirere ko yo bataye mwubakiye cyangwa ne bakamugurira ibindi kandi arabafashije biragenda neza kabisa koresha umwana aho risire no kuri yuko nyine ari wambuye cyangwa ari we yagiye kuko byagiye bivuga ko agiye kungura ubumenyi mujanye na sinema kungura ubumenyi rega ugimu yindi ziritse mimirema ni n'umukinyi arakaze man mimireye arakaze na munyarwanda sunja mimireye gukinamo to mimireye cyangwa Alvera uzondonderera filme y'umunyarwanda ari emotionnel ari serie cyane nka Alvera muhimba oya bajya man u Rwanda rugizwe n'u Burundi muri film u Rwanda rwikora ku Murundi muri football u Rwanda rwikora ku Murundi muri music u Rwanda rwikora ku Murundi none umva mumimi rero yatagiye kubafasha yagiye kubafasha koresha umwanya ngiye kubateza imbere rero ikiganiro cyacu ngahanda gusibire cyane ya asante sana nizeye ko tuzosubira undi munsi amani sana guys ndabakunda